ngaze ngashima Imana kuba mpagaze imbere y'ishengero mvuga Imana. Jewe nubwa mbere ninjiye mu ishengero nkumva ndanezerewe. Urusengero rwinjiyemo numva ndaryohewe kuko nari mvuye ahantu hakomeye cyane, kandi Imana ifasha sindiri kuko mfise ubuhamya bwinshi kandi bukomeye. Imana ibifashemo. Imana yanyeretse ubutabazi bwayo. Umwungera aravuze sanga ibyo ariko aravuga ni jewe. Imana nkore bitangaza reka nyarutse mbicemo hagati kubera ni byinshi. Mperuka kuva mu mpimba, ndi umupfakazi, napfakaye ndi mu mpimba. Baje kumfunga, umugabo wanje yapfuye mu kwa kane 2024. Baramfunze mu kwa kabiri, mugabo bavuga ko ari jewe wamwishe. Mburana muri sentare ntibigeze bavuga ko namwishe. Muri kuri dapere bavuga ko noneho namukubise kandi wari ufunze. Ego muri sentare njya kuburana naravuze nti sinari umukristo w'ukuri, mugabo nari numva ko muri jewe kubera ukuri kwanje ngomba kuvuga. Ndabwira Imana, ivyabona ndabifise, ababanyi ntawe nzi nabi, mugabo simpamagara ababanyi mbere yuko nguhamagara wowe nyene nshaka mbere icabona. Twaragiye twatanguye kuburana saa 2, baheje saa 9 ari je jenyene mpagaze. Saa 9 urubanza rwahaciye bancira uwo guheramwo imyaka yose n'agatsindikiro k'imyaka 25. Ndavuga mu gusinya bampasinyasyo naratwenze, nana gutwenga. Abana banje bari mu buzima budasanzwe, imitungo baratwara, imodoka zanje barajyana. Ndabwira Imana ntico nzico, ico nzico nuko ndi kumwe nawe, kandi iki cyaha banyagiriza ndazi kuri icabona. Ntugendera mu mitungo, ntugendera mu kuba umuntu akomeye, we buri Imana. Ndazi ko uyu munyororo banciye atari wo. Hacahaza umuntu arambwira ati unguruza n'ingoga. Narunguruje umunsi wo kuburana none muri kuri dapere. Barambwira ati mpagaze imbere y'intahe, barambaza ati madame, kuko je nabwiye Imana nti Imana tugende rero, urazi ko igasinyasyo ntayemeye kandi nawe nta sinyatire washizeko ngwino uci inzira. Naragiye mpagaze imbere y'abacamanza, barambaza ati madame ufise umwavoka? Ntego. Ngufise umwavoka? Ntego. Arihe? Imana yo mwijuru. We Imana yo mwijuru ngo tureka tuguhe ngo tusubike urubanza ngo hama uzoburane hanyuma. Ntoya naje ndiburanira nkuko biri kose, ndiburana kuko nta mbeshe ririmo, sindiko ndabesha. Okay, navuze amajambo abiri, mugabo aho ndi nkaguma mvuga Mana niwe cabona canje. Mana urabizi, Mana ndashaka uyigaragaza kandi unyiyereke nanjye sizokuva inyuma mu gihe zoba wankoreye ibi bintu. Navuze amajambo abiri, abacamanza batangura kumburanira, baramburanira nanjye ho ndino ntangura gutwenga ko Imana irakora. Ndangije baba abariko baramburanya bo batangura kubura ibyo bavuga. Ndavuga nti Imana ndabona kuri kurakora. Naratashe ndunga ikindi asinyasyo y'urubanza, baca bampitanu imyaka 5. Murumva mvuye ku munyororo w'agatsindikiro w'ubuzima bwose. Imyaka 5 hega nayo sinyemeye Mana. 5 ntayo nemeye. Nahubwo iyo ni y'abana b'abantu shira kwiyawe. Narabaye ngaho rimwe nari ndyamye kuko nkunda gusenga saa 9 iminsi yose ndavyuka.
keretse iyo nagenderewe nyene birashika ugacika inguvu mugabo saa 9 y'ijoro jewe mba ndi maso mba niko ndasenga nkashika na saa 10 ego ngiye kurangiza hama ndyamye nyene mu mpimba nyene ndyamye ukuboko kw'iburyo numva amasaha ashitse barafata numva ijwi rimwe ngo byo kusenge naciye nire tuva nicaye ndavuga nti Imana ngira mvugane nawe nkubwira iki utazi gamana noneho ko jewe mbona ruriya rubanza je ntarushoboye Imana irambwira ngo senga ndasenga unagomba gusenga nkashikana saa 10 habura iminota 10 ngo hagarika ndahagarika ngo raba muri ngo bumbura bibiliya bwari ubwa mbere nugure bibiliya mu saa 9 inyereka muri Yesaya 48 umurongo w'10 arambwira ati mwana wangira ndagutabara ngira ngutabare ngira ubutabazi bwawe burashitse arambwira ati ongera uje muri Yoooo 5 umurongo wa 14 gushika ku 19 arambwira ati hahirwa uw'Imana ikundi muteza ibigeragezo nabwo nti Imana urakoze ubwo haciye imisi 3 haciye indwi 3 nagiye kumva numva ngo mugisha Marie Chantal ngo tekera utahe bantu b'Imana Imana ni igitangaza ibintu byanje byose nta kintu na kimwe nari nsigaranye nta na kimwe uretse amazahabu nari narapfunganywe pastor sinabiheza mugabo reka ngarukirize ngaho ubwo nta kintu na kimwe nari mfise amafaranga 5,000 muri telefone mfise ayandi 5 mugabo nsanga abanyororo barayanyivye nasohotse nzi ko mfise amahera 10,000 bwo shitanu nguraba amamega candabwira umuntu ntebante jewe ntibarandekuye yakomye induru cyane araryoherwa cyane n'uwo mu mama abangaha mu Carama uwo mu mama nukuri Imana imuha umugisha cyane yaciye andungikira 80,000 aho nyene ku mpimba secrétaire wa directeur wa mpimba niwe yampaye indaro y'imisi 2 bukeye nshanza ni Bujumbura naje Bujumbura nta kintu fils za 80,000 natanze 75,000 nsigara na 5,000 umama umwe aranyakira mutekereza umuntu nari umugore ukomeye umeze neza ukomeye muganja gusaba indaro umuntu mugabo Imana ishimwe cyane imodoka yiwanje nubu iri ngaho yarafashwe ifatwa nta cyaha ifise ni imodoka yiwanje nagendamo naritwara njya kwirondera ibyo bindi nzobivuga hanyuma imodoka ntirafa sindayishikira nubu ni imigozi nyenire cyabushwe mugabo mu izina rya Yesu zohohoka ikirushimira Imana cyanyuma nukuri aho nabandi sinanizi kumwe abana biwanje bashobora kuba uyu munsi bahema kubw'inzara twari dufite imitungo myinshi cyane ishobora gutunga abana banje gushikane nabuzukuruza umugabo abana biwanje umwana wiwanje yagiye gusaba akazi k'ubuyede barakamwima umwana w'umukobwa aravuga ngo nta mwana wanaka ngo umuntu w'igihangaje nka kiriya ngo abantu dutinya ngo abantu bose badutinya ngo ntitwomuha akazi k'ubuyede ngo reka umugabo ndababwiza ukuri icubahiro ni ic'Imana wo mwa abantu mwe mufise petete mufise mugifise umutima wo kuvuga ngo nta Mana ihari tujye tubikora Imana irahari n'ukuri Imana irahari nta mwana wanje warwaye kwashi nta mwana wanje wari kwashi uyu munsi bariho nubwo n'uyu munsi babasha mugandatse ko Yesu Kristo hari icyo ariko arakora ntibigeze bagwara kwashi kandi ishuri ryahagaze baraciga Imana nishimwe uyu munsi ndapanze kandi n'ukuri muraze ndibaza ko hano hari abadamu bambara amazahabu kugira ngo umudamu yikure izahabu afata imodoka yigurisha ayifise ibyo bintu birakomeye ariko nararavye nti none gamana ngoriki naciye mvuga nti Mana ko
wabaye harya n'ibintu uzobikora biriya bintu byose byagiye mu munyago uzobigarura none nkora iki reka ngurishe izahabu numvijwe ngo gurisha ayo mazahabu nta namahera menshi nanayaguze nagiye kumva ngo ugenda ugurisha ayo mazahabu yagurishe naragiye ndumva nta bihumbi 500 narabiguze naragiye muri ville nzigurisha 4,400,500 naraje panga inzu ntanga vase y'amezi 5 ndagura kamatera ndagura tusa ibishoboka ubu ndi umugore ushima Imana no kuba mbashije guhagara imbere y'ishengero nkavuga n'ubuntu bw'Imana iyo ngiye kuryama sengera abarenga bantu b'Imana nuko ndi mugiye ubwo buntu mujye musengera abanyorora hari ukuntu tubohwa mu mitima tukabohwa no mu mubiri ntitumenye gusengera bene data njeyo iyo ngiye kwisengera sengera imbohe zifungiwe ubusa kuko nafungiwe ubusa n'Imana yo mwijuru irabizi Yesu nahabwe icubahiro reka ndekera aho uzobifata hanyuma Imana ikurungikira ubutabazi butagize ubwo ubutabazi butamenyerewe bwaramushitseko butamenyerewe kugucira